bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi barambutse ndabaye nikaze makino iganiro cacu cuno musi twacagene kuzujya 2024 ukwezi n'ukwindwi no mwaka turimo 2025 ngenda mutse cyane abantu dukurikirana aho baherereye hose hari abari ngaha mu gihugu cyawe ciza cyo Burundi hari abari muri Kenya mu Rwanda muri Congo Afrique du Sud Angola n'ahandi henshi muri Afrika tutibagiye abari mu migani giye itandukanye harimo Asia Amerika ndetse na Europe mu mpande zine zigize isi bumve yuko tubaramutse cyane ndetse tunabahe nikaze mwa kino kiganiro cacu cuno musi simba ndumwe uno musi murabona ko magatiwe abo dukumwe n'umusisanguzi gusa turafise n'umutumire nawe asanzwe ari mu bakunda kuduha ubusisanguzi bugiye butandukanye benshi mwaramwumvise mu audio ariko ndaribaza ntabwo mwari bwabone niyo mpamvu uno musi yaduteye iteka yo gushika kuri muri studio za B-Info Plus uko mubibona rero reka ntabwo ndabaramutse cyane abatwicaranye kameme gaha muri studio mere ku mushitsi wacu karibu sana ndakuramukije cyane nanje journaliste ego izi studio nari nyotewe kuyinjiramo kuraba ibihakorerwa rero nishimiye ko banakiriwe neza ego hari nakaji nabonye mwampaye kararyoshe na Ahmed urabona naba ndakabona navuga ati jewe umunsi naroyeyo niko nzotanga manzi zasomye abantu babwira ngene kameze kwanze nari nagasomye ngareka ndagasubire kugira ngo nce ndababarira ngene bimeze ego wow kararyoshe cyane ego nukuri ku bantu bashobora kukabona nk'ahantu kadandarizwa boza baragahitana kubera cyane gose kararyoshe kandi ndaburya nanje murashobora kumpama karato kubera nanje nta kibazo ndatudandaje mugabo akantako nari bwabone ico gituma nshobora kugatwara nuko mwavyumvise sinzi ko yenda ko twibwira izina ko ndazi yuko hari abantu benshi bamaze kumwumva mu audio agenda duha ducisha ku rubuga rwa B-Info Plus ego jewe bo nitwashemeza Imana Diedone cyangwa ari nyegeza oya jewe sinshobora kunyegeza izina ry'iwanje kuko nta kintu norinyegereza kuko bararinyise ntegeko kugitwa nuko kurundi ruhande tukumwe n'umusesanguzi nawe turashobora kumwakira mu bwami bwa B-Info Plus ndetse tunamuhe nikaze mw'iki kiganiro cacu urakoze cyane bwana journaliste reka ndamutse abadukurikirana bose ndizira ko bameze neza kuri inshuro hari ikintu ngomba nkore gitangaje ubu ndamutse umuntu arajya inyuma y'irya kamera n'ujya arajya inyuma y'irya kamera ndewe tubaramutse kandi ko amaturi kumwe vraiment kandi narambona ndabagera mu biro nawo wumve yuko nyine tuba twishimira kuba turi kumwe nawo batari inyuma y'ya kamera sinamu ntabwo zoboneka kabisa n'amajwi ntabwo yo kumvikana cyane no abenshi tumaze iminsi turiko turumviriza ibijanye cyo tubabwira ku bijanye n'ibiganiro byariko birabera i Doha muri QUATAR bihuza inyeshamba za M23 ndetse na leta ya Congo abenshi ndazi yuko bakiri mu rujijo rw'ibijanye n'amasezerano bivanye n'ibiriko biravugwa mu masezerano hari uwo yasobanura uko ashaka mbere benshi bakayacisha ku ruhande ugasanga bariko baravuga ibitari mu masezerano niyo mpamvu Diodoni yagiye muri studio kugira ngo atubwire vyinshi kubijanye n'amasezerano arabizi yuko turabizi yuko abenshi batarabitahukirwa neza bwana Diodoni urashobora kutubwira bimwe mu byo duteguriye kubijanye n'amasezerano tubwira gahazi ndetse n'ivyo twokwita ibintu byo kwitonderwa mu masezerano muri rusange ego journaliste ego amasezerano ari karasinywa Amerika Washington Doha muri QUATAR ego barasinya ko intambara igomba ihagarare ko amahoro agiye kuboneka ko ya mafoto n'abantu dukunda kubona bicwa byohagarara kandi twese nivyo tunyotewe ko bihagarara ko bakongomani ni bene wacu iyo bari ko barapfa iyo bari ko barabaho nabi natwe catwibuka igihe kera twumva intambara ingene yasize beshi ari imfuvyi abandi bamerewe nabi rero hariko haraba amasezerano ariko ayo masezerano iyo ahejeje gusinywa ntavugwe ko rumwe impande zose ntizihuze bamwe bakavuga bati bategerezwa gukora ibi abandi nabo batahubwo twe tuzokora ibi nibi nk'akarorero ninjije kwa kantu ko ajya amasezerano y'Doha mwarabonye ko umuvugizi wa guverinoma ya Congo ivyo yatangaje ko amasezerano y'Doha M23 itegerezwa kuva mu bice byose yafashe hama hakaja ingabo za leta have ubutegetsi bwa leta ya Congo bukagaruka mu abijya bice ariko mu minsi
ubwo nyene atanu umwanya urahera hariho umwe mu bategetsi ba M23 Bertrand Bisimwa yaciye atangaza ko ahubwo ari M23 izoha ubutegetsi urumva ni M23 izomuha ubutegetsi urumva nta butegetsi batabishatse bazomuha mwabijya bice ariko rero mu ico gihe urumva rero benshi bari batangiye kugira ngo amahoro arabonetse nico gituma rero twobanza tukanakubitiza n'amaso inyuma kugira ngo twerekane neza ko ibi bintu byo kuvuga ngo amahoro agomba aboneke kuri koti imwe byoba bigomba gusinziriza bamwe bace baja bizere ngo amahoro agomba aboneke banke gupanga akarere banke gupanga baryame basinzire ngo amahoro yabonetse abandi bariko ba progress ahubwo bariko barakenyura babomora amwe mu mabarriere ashobora kuba yarahari yo babera intambara tutibagiye neza ko plan nziza bayi M23 ikorana na RDF plan yabo ntihinduka yamari yindi kuva kera amasezerano uramenya ko muri mu masezerano ari kumenye ko n'intambara ibiri kirabandanya nico nshatse ko tugira ngo tuze kubwira abantu ntibagume bibaza ngo amahoro ngo yabonetse ahubwo uko basinya amasezerano ariko bapanga n'intambara yego sinzi ko namwe hari tumwe aho nagomba ngira icyo ndakunganiye mashehani Dieudonné buriya iyo umuntu avuze amahoro ego umuntu wese ico iryo zina ryumva uko abyigombeye sivyo biriya biganiro hari ababita ngo ibiganiro by'amahoro ego twese niko naje niko ndabyituko mugabo aho babisinyiye twumvise ngo hasinyungwa amaccord de principe bavuze ko basinye amaccord n'amaccord de principe sivyo so ikintu ngiye kuvuga ko ngiye kungana ikintu Dodo navuze ego izi nyeshamba za RDF babare nimbutazi ko ndabita n'abanyeshamba n'abaroberi n'abateroriste baroberi ba RDF kuba bavuze ko amahoro agomba aboneke kandi yuko aribo bazohereza ubutegetsi leta ya Kinshasa je ndabibona mu nzira zibiri izi nyeshamba za RDF iyo tugiye mu mateka yabo tuhaze no kuhaja ndibaza na Dodo taza kwasangwa naho mugabo tuvugire kuri keravuze iwabo iyo bavuze ibiganiro biganisha ku mahoro sivyo bobo ni piyo bama bakoresheje kuva muri kahise uca bakora mbere kugira ngo bace bamandi maja muri gusinziriza ujya bahanganye bace bamuca mu ryahumye kugira ngo bamwubike hasi bya biganiro bibe bibaye futi intego yabo ibe yashitsweko ubu nkamwe dufate muri Kongo aya masasu atubakivuga ariko ubu bwicanyi bukabandanya bo ririmba yuko Kongo ari amahoro ku bwabo kongiretse kuba amahoro kubera bahanganye na FDNB na Wazalendo mugabo nkamwe FDNB na Wazalendo batoba bagihanganye bo ririmba yuko ari amahoro kandi abakongomani baguma bacibwa imitwe abana bafatwa ku nguvu abakobwa abagore abasore n'inkumi baguma babahiga buhongo babakoresha ibikorwa by'inguvu nukuvuga ubucakara abakongomani baguma bibwa ibyabo byose ariko bo bakarimba yuko aramahoro aha ikibazo umuntu cyo yibaza eske Goma na Bukavu nabijya bice bindi byose izi nyeshamba za ADF zirimwo baramahoro wasi kabisa amahoro rero iwabona amahoro niyo mahoro baririmba rero ibi biganiro by'Doha nibi biriko birabera muri leta z'ubumwe za Amerika Washington nuko Dieudonné yabivuze nka hamwe leta ya Kongo yo kijya mu mukondora zosingo turi mu biganiro kugira ngo
amahoro aboneke ubutegetsi bugaruke mwa bijya bice barakubiswe kapa muzamumbwira barakubiswe kapa badakozemwe umva nibajya mu mukondora zosingo bari mu biganiro amahoro agiye kuboneka muzamumbwira aho ntubeshe kubera ko nashaka ndakwereka ko mu myaka yahera na pla ukuntu yagenze basinya amasezerano y'amahoro aho nshaka ko dutangurira ijya RPF inkotanyi iri kiragwana kugira afate ubutegetsi bw'u Rwanda murabona ko habayeho ibiganiro meme scenario biriko bibera i Doha no muri Amerika ni kuvuga habaye ibiganiro i Arusha ni kuvuga mu president yari ahari Habyarimana Juvenal we harageze igihe yemera gusangira ubutegetsi n'abariko baragwana kugezaho aja no kubisinyira ariko arivuyeyo yibaza ngo amahoro ngo arabonetse none mu president mugenzi we Museveni yari yamaze kumasira ati je nta ngorane amahoro ni musangira ubutegetsi nta ntambara izobandanya ariko indege yiwe imaze gukoroka mwaciye mubona ibyaciye bikurikira aho ndakunganire gato buriya twakagomba kumenya eske ziriya nyeshamba nyene ubwa mbere zagiye mu ishamba kubera iki ni kintu badatahura zishaka ubutegetsi hapana nukuvuga izi nyeshamba za RDF ntizirota zosangira ubutegetsi n'umuntu n'umwe nabo zidahuje ubwoko akana abantu batazi zagiye mu ishamba no parce que bazirutseko mu 59 mu Rwanda baravuga ko hari abantu bahunze ariko atawubirukanye none sabo nyene urumva kubera ko hari ko hatwara abantu uwo badahuje ubwoko kandi bakabona ko atayindi nzira nimwe ishoboka yo kumukura ku butegetsi baciye biha amashamba sivyo baca bagaruka baje ari nyeshamba nyene FPR inkotanyi sivyo aha rero niho ngomba ko tugira gato kubera yuko hari ko hatwara uwo badahuje ubwoko sivyo baciye bati igihugu baraja mu mashamba baca bagaruka rero ari nyeshamba kugira ngo baze kumugwanya sivyo aho ngiye gushika ni he kugira ngo FPR inkotanyi ize kurasa mu Rwanda bari bagirana ibiganiro na leta zunze ubumwe za Amerika zari zasavye Habyarimana ko azihereza Mobutu Habyarimana ati jebyo ntavyo nokora baca babwira FPR inkotanyi mwebwe nimwabikora turabahereza igihugu sivyo arakana ngomba gushikako muze kukumva buriya ibiganiro byabereye muri Tanzania Dar es Salaam Amerika yari bifisemwo uruhara yes na n'uyu munsi muri Congo haba i Washington ya Amerika haba i Doha muri Qatar ni Amerika c'est bel et bien Amerika sivyo Amerika niyo yapanze plan yo gukorora indege ya Habyarimana niyo yapanze ijya plan FPR inkotanyi ikorora indege ya Habyarimana bavuye mu biganiro kandi Habyarimana yari yamaze kwemera byose sivyo so tugarukira hano muri Kongo twitega iki muri Kongo muri baza yuko ibi biganiro bisanzwe bihagarariye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biza kugira ikintu bimariye Tshisekedi bavuze ati Kongo yo kwitega iki ahubwo ibyo yiteze byaranatanguye kudeti heruka kurata yes chef d'état major yari Chiwewe Christian Chiwewe aheruka gutabwa muri yombi ariko aranamena n'amabanga menshi y'abari muri irya sirikwi kandi umenya ko mwa kino gihe umutwe wa Tshisekedi bawukeneye ku isahani neza cyane nukuvuga ngo bariko barakora hasi hejuru kugira ngo swati bamutere kudeta canke bamwice
ibintu byose twumva ngo by'amahoro biriko biraza ngo amasezerano byose bice biba futi. Sinzi ko mwokwibuka neza twebwe abarundi iyi turafise experience mu bijanye no kuganira nabo ndaziyanyeshamba kuko RDF itwagwa na Kagame. Urabona ko muri 2015 bapanga pra yo gutembagaza ubutegetsi bwariho mu Burundi. Urabona ko meme scenario kuri president yagomba ishike ijya ndege yarajimwe akacasubira inyuma ishobora kuba yagomba ikorogwe. Kandi iyo adahitamo kuca mu nzira zoroheje urabona neza ko hari pra yo gukorora indege. Ikindi naco urabona ko bamaze kubona ko byose bibaye futi baci bahungira mu Rwanda. Hahandi nyene President Ndayishimiye ashitse ku butegetsi yaragerageje kuganira nabo. Sinzi ko noneho muribuka ya emission yatanga kuri BBC avuga ati twebwe twari twahejeje amasezerano yose dusinya n'u Rwanda kugira ngo ruduhereze abashatse gutembagaza ubutegetsi mu Burundi. Turaheza hamwe duhegeza no ku masezerano ya nyuma ariko baca baranka kubaduha baranka kubazana ahubwo ni cagihe mutanguye kumva kubona amagrenade atangwe gutegwa hamwe gisagara. Je yajya nagomenda kubwire yuko mfisemwe abagenzi babiri twiganye baguye mwajya amagrenade yatewa muri ville. Nico gituma iyo mbonye ibi bintu biriko biraba byongera kugaruka mba numva yuko nanje nagira ico mvuze nashira kamo hejuru kugira ngo vraiment ntizosubire kubura inshuti n'abagenzi. Nta masezerano ya mugirana na RDF ngo aje mu ngiro. Bwana Diodone ndagufashe gutera umusumari aho hantu. Buriya izi nyeshamba za RDF uko kivuze niko bimeze. Niko bimeze. Bobo iyo bemeye alternative y'ibiganiro. Ubwa mbere nuko piyo yabo ya mbere iba yaferinze. Wanashaka na kabiri na gatatu ziba zanse. Baba babonye yuko atahandi hantu bari bumenere. Baca bemera ibiganiro kugira ngo baronka kanya ko kwita. Rero bobo bemera ibiganiro kugira ngo bakwereke ko biyoroheje. Baciye bugufi kugira ngo mwicaye ku meza ibintu byose bigende neza. Mugabo inyuma baba bariko barakarisha imipanga, baba bariko barasongora imigano, baba bariko barakomanda amagrenade, amasasu, amamunisio atandukanye. Sivyo ibikoresho byose bikora iterabwoba. Kandi wanashaka mu biganiro kenshi barashiraho aho intayishize bakakwereka yuko wananyenyekeya baremera yuko ibiganiro bigenze uko. Hageze rero mwishigwa mu ngiro ry'ibiganiro niho bakumanyurira. Niho bagusaturira. Ndakwereke Son Excellence Evariste kijya bavutse agishika ku butegetsi yaruguruye imipaka neza cyane. Tuvuga tuti ibintu akoze ni byiza, hagarutse umubano mwiza n'igihugu. Kandi kugura umupaka nuko yari afise promesse ko bazomuhereza abashatse gutembagaza ubutegetsi 2015 kugira ngo bashige imbere y'ubutungane bakubita intahe mu gahanga. Aho amaze kubonera ko bajya abagabo zijyanyesha mbaza RDF ziyaga amasigara cicara, sivyo? Yaciye ashira kwa Kagufuri. Buriya gushira kwa Kagufuri yari yamaze kubona yuko aba infiltre babaye benshi mu gihugu. Yari yamaze kubona ko zijyanyeshamba zitwaje bijya biganiro ajya amasezerano bagiranye kugira ngo zikomeze kubyonga binjire ku bwishi baraninjiye. Reka sindaguciriyemwo hariho ibiteramo by'abanyarwanda twigeze kubona baza ari benshi baza ukumva ngo umuririmbyi ngo ba Bruce Melody hariho umuririmba gospel Israel Mbonyi je nafatiye ku mafaranga yahawe ariko ngo binjirana n'abantu ikompanyi y'abantu ariko mu gusubira inyuma
sinzi ko baba bararavye ngo hasubira inyuma bake paraporo ya biri ja kuri ba Dorcas na Vestine ja kuri ba Chrisizi ja kuri ba Debene ku ma frontiere biragaragara uravye igitigiri c'abinjiye ukaraba n'ico abasohotse tofauti nibo babandi rero bace batangura kuduhekura batera amagere nawe kandi abo rero baza bisunga iki umartiste yaje kubera iki ibihugu byaganiriye kugira ngo hari amahoro hari ubwumvikane ibintu bimeze neza tureke no gutera mu majambo buriya Tshisekedi baramumesa n'akaranga systeme ziwe z'ubwirinzi security yiwe apanga karere neza nka kujya kare gasanzwe gapanze Tshisekedi baramumesa nukuri icuvuze maze imisi je ndakwirikirana cyane biriko birabera muri Kongo ariko ampe umwanya umwe wo mumenga nawe ne yarikanguye paske kijya gisirikare ca Kongo ntabwo ari igisirikare kuko ntiwombwira ingene ushobora guhera kuri chef d'état major bose arabaye infiltré imagine ciwewe reka tumugarukeko ciwewe Tshisekedi acinjira ku butegetsi yari afise urunyenyeri rumwe hari amapete mu bagenerale baba bafise iyo ufise urunyenyeri rumwe n'ufise amanyenyeri ane abari ufise inyenyeri nyinshi abakomeye rero yari afise urunyenyeri rumwe atatu yose yayongerewe ko na Tshisekedi mwumva umuntu ashoboye kukuduza nkuko aba akwizeye abagukunda bari inshuti yawe ariko ciwewe abone amaze kuronka baba bafise amafaranga menshi bajya bakongomana ubuzima bimeze neza ace yongera guhendwa na Kabila ari mwishamba mwe mwumva oya namwege nimumbwire ingene wo definisa ico gisirikare cy'igihugu umuntu president yatwaye imyaka 18 biramunanira kumentena amahoro imyaka 18 iraheze ati yagomba kuza kongera kuja ku butegetsi arinze kubiki umurobero umuteroriste ariko muca mwumva neza ko Tshisekedi mwese murasenga mwese muremera Imana jewe nanje ndashobora kuvuga uno musi ko igihugu ca Kongo iyo abatabari Imana ntabwo biba uko bimeze uno musi turiko turaririmba tuvuga tuti omwe sa umengo turi mu ruhande rw'insinzi kuko intambara ni ya twese kuko intambara ideturuje Kongo izoteturuza no Burundi rero tuvuge tuti Imana niyo iri kiragwana mw'irya ntambara kuko Tshisekedi amaze guhushwa incuro nyinshi cyane incuro nyinshi gose aha kwa kugandagurwa hamwe bagomba kumwica kumurasira mu biro ahandi kumutera kudeta ahandi kumufata bugwate kugira ngo bazomumara amaze kumwe yamakamera yabo voilà bona Diodone journaliste teragira ngo arangize n'ikiganiro hari ikintu nagomba kuvuga ko waroje kuvuga na buriya Kongo tuje tuvugana ukuri nta gisirikare ifisi turashobora kuvuga ko bagira amazi imisi peut-être mu training militaire bo baribo basirikare kubera ko batara abakorompi bariya bose Tshisekedi yamusigiye n'abaruberi Kabila nako Kabila kandi bose bafise mission bagiriye yego ni nyashamba za Kabila kubera yuko Tshisekedi c'est vrai raho igihugu mugabo nta ngabo yahawe sivyo ngo guca afata ciwewe aramwizeye azina umuntu muzima amuhaye kuyobora ingabo zose z'igihugu ariko abantu tunanogegwa abantu tunyugwa aramwizeye urongora abantu amuhaye kwica no gukiza hama gaca avuga ati ibyo nibihagije agoreka nawe ndakumena umutwe urumva ibintu hama tukaje tujanga ngo FRDC ngo yarasanye n'ishamba za RDF bazorasanira hari bamwe ko bose ari n'ishamba za RDF zise ahubwo jewe ikintu no kwemera kandi no vuga ati Kongo iri kiragwana wazarendo ahantu uzumva bariko baragwanira ni Kongo iri kiragwana kandi nagomba ndakubwiza ukuri ndabye ingene bimeze hamwe bovuza ifirimbi murabibera hajya kuko uravye inguvu za wazarendo uravye aho wazarendo ihagurukiye ikabroka
ntaho baregera bamenera n'umusi numwe amafaranga yose atangwa kuko murabizi ko ari giturire gikorwa barungika amafaranga ati ni muduhe hajya ahantu murabona ko amafaranga menshi wazarendo yagumye yerekana ati twayariye kandi ntaho tuzobaha ngaya twayariye rero nico gituma nukuri igihugu ca Kongo tubane tugisabira kiracari mu bibazo tugisabire kuko n'Imana iri kiragifasha kuko aho bigeze n'Imana iri kirakora kuko umaze kuba president ndadayi mu Burundi atagisirikare yarafise ntibamutoje into turuwamo amezi 3 gusa rero novuga ati Kisekedi aracafise umutwe ukomeye kuko uravye ivyamaze gusimba nibaza ko Imana nayito yora bikavuga ati trop reka umuntu nawe asimbukiye imitego burundu kuko nko mwino misi harashobora kwaduka nko muri Kongo ibikorwa vy'iterabwoba cyane gose zimwe nyene vyama bikurikira amasezerano yanse kuja mu ngiro no kandi abashimire cyane mwebwe mwese twanyuma kino gigano nizere yuko mwashoboye kumvira vyinshi Dieudonne yagerageje kubabwira bimwe mu vyishije mu masezerano tutibagenda umusangozi nawe ko yamufashije kugira ngo baduhe ukuri gukwiye kandi kuzuye kandi abashimire cyane Yes, urakoze cyane bona journaliste katugushimire dushimire n'abadukurikiranye aho bari hose haracari kare kumbure turaza kongera mu bindi biganiro nuko kandi ndabashimire cyane mwebwe mwese twabaye makino biganiro nizere yuko twongera kubana mu bindi biganiro tutibagira kwihereza G Hamed